Shalom shalom rero bene data nshuti abantu abagenzi mwamunkumbuye mwamaze iminsi myinshi mutambona ndi wa wundi nyene Nindawa Fabiola. Hanyuma umunsi tuje kuganira n'abantu wa mbere umukobwa umumama kwanza n'abantu aba babiri umukobwa umumama abantu turi muri bya bihugu twiyambariye impuzu benizi azibona benizi ko biri kose muca muzibona abahazi baca bahamenya icyo ndabazaniye rero niki ikintu twagomba kuganirako niki uri umukobwa uri umumama waje mwaba bantu bacu tuje kurondera ubuzima tugasiga abana tugasiga umuryango tugasiga buri kimwe tukaza kurondera ubuzima ariko wamara gushika muri urwo rugo ukaza wumva umukoresha wawe ngo ntunywe amata, umukoresha wawe nturye umuhwi, umukoresha wawe nturye umucungwe. Aho biri muri frigo biruzuye, ariko tutibagiye ko hariho n'abakene tutibagiye ko hariho abakene bariho ukaza wumva ibintu bijye n'iby'iwacu. Ibisanzwe birababaje. Aba bantu n'abantu bakunda kugendagenda mu miryango yabo, baragenda wowe bakagusiga mu rugo rw'umukozi, bahagenda bakirira, wewe nawe usigaye mu rugo, usigaye uratuneka ku ipasi, usigaye urakora akazi kasigaye mu byumba hose, isuku uragyegeranije, ariko ukagenda ukarondera ikintu uteka ukakibura muri frigo bitabuze ibintu wokwiyaranje nyene wovuga ati reka ngiki ndabiko noryama. Abantu nk'abo ndazi ko bariho bababuza ntimurye umucungwe, ntimunywe amata, ntihagire ikintu na kimwe mukorako. Abo bantu bariho, ariko umara kugira inama wewe aze bikubwire bicaha biserukana rino cyo bitera bigenda uti gute. Wewe uzinduka mu gitondo tunika ku kazi kiwiwe, urakora hamwe wumva n'impwemu zikuvuyemo, sivyo? Murabizi ko badatanga agahengwe, ariko tutibagiye ko hariho n'abandi bagahengwe bakabona baronka agahengwe. Rero ikintu nyamukuru nshaka ko tuganirako ni ukugira ngo mumenye aba bantu turimwo ko bameze. Ntaza kubuze kurya, kuko niyakubuza kurya kakazi uzogakora gute? Uzora nkazanga uvu gute? Urazinduka saa 11 ukamukorera akazi neza, ugategura abana bakaja ku ishuri, ukabatekera n'ivyo barya, ariko nawe ndakubwiye ati mu gihe uzoba utari kurafungura akazi ntuzogashobora, ntibizogenda neza. Rero gukora akazi bisaba kufungura, kuko niyakubwira ati dufate niwagenda muri frigo dufate bagiye ntibahari, akaza kwaza kubera iki watetse amagi, kubera iki wakaranze umurete, kubera iki watetse ibiraya, kubera iki wagize iki. Uramubwira ati madame jewe igihe wanzana jewe ni mu Burundi narajya canke wankuye hose narajya, ni gute nabanje gukora akazi kiwawe ko mu ruho ntofungura se? Akazi kagira ndagakore bisaba konja. Ntuzoze wumva kubwiye ngo nturye ibi ntaho tuvuga ego madame ego, kubera iki? Wowe uzi mubwira ati madame je kugira ndagukorera akazi nuko mbanza kumva ko mfise inguvu, ntafise inguvu ntibizokunda ko mfungura, ntibizokunda ko nkora. Umuntu wese twe dukora dufise inguvu, kandi ikindi naco twebwe baratubona kumenga turatandukanye nabo.
nzobivuga mu kiganiro gikurikira. Baratubona ko umenga turi abandi bantu, ariko ikintu uno munsi mpagazeko kuri wewe mukobwa, mu mama uzi ko waje kurondera ubuzima mu iki gihugu ca Saudiya, Kuwait, Qatar, Oman. Ndakubwije ukuri mu mabuja wawe ntaza kubuza gufungura, ntazagira ikintu akubuza gufungura, kuko bo bazogenda deja arashaka kubwira ati ibi ntuzu bige n'ivy'iwanje, mbese n'abana banje. Uzocubaza none nanje nzoza ndafungura iki? Kuko ikintu nzi ca mbere ino indya yaho yo guteka umuceri, inkoko n'inyama, ibi bintu bitatu nizo ndya zaho. Bashanjije bigasha bo bashanjije barashanje bakagenda ku maduka bakagura nyene bintu vyo kurya, mugapana vya bindi vy'inguvu ni ya farini nyene. Uko bashanjije bagenda bakagura imikate, bagakaranga ifiriti, bakacashiramwo nyene n'ibindi nyene, ariko byo bifise amafaranga, birazimvye. Ntibapfa kubihereza wewe shagara, ntibapfa kubihereza wowe umukozi. Bo baragenda bakagura bakarya, bo barashanje ubwabo, ariko ni wa muceri, ni ya nkoko, kandi vya bintu vyumye. Utagize ubwenge teka nkoreshe agasysteme kumwe iwacu tuwuteka mu Burundi tukawurya, basi ufise akanovera na bukebuke. Ariko ino inteko yaho ni kwa gufata umuceri canke inkoko, urayitetse amazi yayo, inkoko irahiye imaze gusha, ukayikura ukayishira muri furu, hama ukaca ufata ya mazi ateka mu muceri, watekamo inkoko ukajushira mu muceri. Umva ya mazi arakama muri wa muceri, arakama. Ariko amaze gukama rero urumva ko utegeza kurya vyumye. Ni nkamwe bamwe usanga hariho ikibazo kibagora iyo bagiye handi kereke pari hahandi hakigwa na bose, hajayo yani hakigwa bose. Hahandi nyene mutayobewe, hahandi mbe mu Kirundi gikuru baciye mu Kirundi ciza ngo ni mu kazu ka sugumwe. Uri mu kazu ka sugumwe hariya rero umaze kugenda kubera uwo muceri urya misi yose n'izo nkoko vyumye, uca usanga ufise ikibazo kugira ngo na wa muceri uwusohore ibana, usanga ari ngorane. Rero abantu uza turega kuba bamwe. Ijambere kimwe, umucungwe ni wawurya uzokorosha mu nda wa muceri kugira ngo umanuke atakibazo. Ni warya wa muhwi uzokorosha kugira ngo ubone koroherwa mu nda. Rero nibazoza kugira ngo ntunywe amata, nturye umuhwi, nturye umucungwe, ivyo ni ibintu bitworosha mu nda, ni ibintu bitworosha mu nda kugira ngo ushobore kugenda hariya nyene kwa sugumwe wumva worohewe. Mbese kubera iyo bariko barafungura bo bakoresha baba bafite ivyamwa pembeni, kubera bazi kurya muceri mu nda nyene urakugumya nyene. Hama murakoze, hasike ni mu kiganiro gikurikira tuganira ku kuntu abantu badufata, tuganira ku kuntu abantu batubona, ukuntu babona kumenga nyene. Muravyumva. Ama bye bye, nenda bakumbuye. Ndakeneye girente mumbarire ico wacubatse canke ico wacasambuye. Akoze.